kuri uyu w'Imana igenekerezo rya gatanu gitugutu 2025 niho hatangura ihiganwa mpuzamakungu ryo gusiganwa ku makinga ku ruhande rw'abigeme ku nshuro igira gatanu ribera ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Benaya Ntagumuka asanzwe arongoye ishirahamwe ryo gusiganwa ku makinga mu Burundi Federation de Cyclisme au Burundi arashima ko ihiganwa ryatanguye neza akanashima ko amagara y'abanonotsi yifashe neza. Hamagarira abarundi kuza kurabana abanonotsi aho bazogenda baca mu gihugu cyose. Akoze cyane uyu munsi wa mbere w'iri higanwa urukino ntangorane nimwe yabaye mutagenze neza. Abakinyi bagiye kw'ibarabara rikitse hanini byo bari nk'irikitse gusa kandi ikintu twashoboye kubona nuko abakinyi bahakwa kwegerana mu bushobozi nuko mwabibonye gucika ngaha ku murongo bashikiye ko baziye nka rimwe uburyo mbere hataba abahinga bazi gukurikirana neza ingene abantu bashika bari basanga habaye no kwihenda ugasanga hari abatondetse na 5e edition na cyane ko mumaze gutegura incuro igira kane kuvyerekeye iriganwa mpuzamakungu ku ruhande rw'abakenyezi mbega nk'urongoye ishiramwe ryo gusiganwa ku makinga nakahe kabijya koba kari muri iri higanwa rigira gatanu. Akabijya kari muri higanwa rigira gatanu bwa mbere nambere ho tumaze kumenyera abahagarikizi baramaze kumenyera ico gikorwa hanyuma nk'uko mwabibonye twarashoboye kuronka ingene umumenyereza abizi cyane umumenyereza yavuye mu bindi bihugu twahawe n'ishamwe ry'urukino rw'umupira ku isi yose ISEI yaraje arabamenyereza iminsi ishika nka 10 biciye muri yakuha gufashanya mu Faransa mu yitwa PEPS wagiye muri ishamwe mpuzamahanga ryo mu Burundi aramenyereza abana bari mu kigo cyo kwimenyerezamo. Uwo rero nawe n'ubu yaje ariko arafasha kwereka abana ingene bokina. Kibaye cyambere aho turonka wo bituma expert umuhuguke cyane mu bintu byerekeye kwereka abakinyi ingene bokina neza kugira babishobore yashobore kuza ngaha mu Burundi. Hanyuma ikindi twavuga yuko kidasanzwe nabona Gitega bigiye gukurikira bizobera Gitega ndambere abagitanga no Gitega zobigiyemo biga tukwirukanga kuzunguruka mu ntara ya Gitega ico nikindi kwakora ikindi cyitwa akabiti hama mwabonye nikindi abakinyi bagitse banezerewe ko bafise umwambaro mushasha w'umugwi w'igihugu mushasha twashoboye kugura mu mwaka kugira nabo nyene biruke bayagayaga nk'abandi bakinyi kandi nabo turabanezerewe. Ico twabasaba murazi yuko umukinyi yariko arakina aranezerwa no kubona abantu bariko baramuhingiza. Basabira abarorezi ko batoja kuri ahubwo bokwegera hafi y'ibarabara bakabona abakinyi bakabona yuko iruhande aho bariko baraca abantu babinezerewe kandi bafise umutima kuri bo biratanga ingufu cyane. Hanyuma natwe bigatuma n'ababa baje babiratumikira ko turakurikira muri kije gihugu n'abene gihugu bato urukino basanzwe bafite bikabaha ingufu zo abana bagaruka nayo Odette Sengiyumva umwigeme w'umurundi yabaye wa mbere mu bigeme barundi akaba wa gatatu muko bariko barasiganwa bose muri rusangi akavuga ko hariho ivyamugoye ko kutamenya neza inzira aho baca akavuga ko ubukurikira ashobora kwigenza neza unarirya yabonye abo bagiye gusiganwa batinya imidugo mu gihe aho bagiye guca hose hagiye kuba hariho imidugo. Mama musubire nabonye nabo turi kumwe barategeka ego mugiye kwiruka ahantu novuga ko hari imidugo nyene no musi hari ahantu hakikama abarundi bizeziki abarundi kabizezi kibanza ciza twiteretse kasenge dutere nise cy'igihugu cy'Uburundi. Iryo higanwa rikaba rigiye kumara iminsi 5 riko ribera ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho ryatanguye kuri wa gatanu rikazorangira ku igenekerezo rya 10 gitugutu 2025 teganije ko bazoca mu ntara zine zigize igihugu cy'u Burundi Bujumbura, Gitega, Buhumuza ndetse n'intara ya Butanyerera. Mumenya ko kuri incuro igira gatanu Burundi bwakira iryo higanwa hitabiriye ibihugu indwi. Burundi acu gucakiriye ano mahiganwa igihugu ca Kenya, igihugu ca Senegal, igihugu ca Uganda, igihugu ca Benin, Burkina Faso acu gifise ihiganwa ryo mu mwaka weze ndetse n'igihugu ca Cote d'Ivoire.
Ku munsi wa mbere umwigeme w'umunya Benin Meteovi Sedo Charlotte akaba ari we yabaye wa mbere agakurikirwa n'umwigeme w'umunya Burkina Faso Zungrana Lamusa ndetse agakurikira umwigeme w'umunya Benin witwa Afsa Helemoni Marie nayo umwigeme w'umurundikazi Odette Nsengiyumva akaba yaje mu kibanza kigira gatatu.